igikorwa gihambaye umwungere Samuel yamufashije mbere no kuvuga nicyo cyabaye cyo kumujabutsa kandi Imana Pastor umwungere Samuel imuduhezagire cyane icyo kintu yakoze cyo kujabutsa umuvyeyi wacu umuvyeyi w'ishengero yahagaze mbere ishengero hejuru na Samuel aravuga ngo ijambo ry'imbabazi mungirire imbabazi ariko twagendanye nawe kenshi abonye ahantu badandaza akarango umutima wacu usabuka reka tukagure tuzogasasa tugapfukamirwa ubuzima bwiwe bwarubwa gusenga Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nanje gusekera abana muri byose ubwambe namwe dushimira Imana kuko yigira byose kandi neza. Mbere yuko mvuga ijambo yo gushima kubw'abandi no gushimira umuvyeyi ku bw'indero yaduhaye munkondere gato ndafise intahe n'ubwoko bukaba butumwe ndumwe bana we niko asize kandi n'umwe bo bagendanye no kurana ibikorwa by'Imana. Mbonye ubwena twagendana akora ibikorwa by'Imana, mbonye ubwena yatureze hari isengesho nane nasizeho Mana umuhizi nk'uyu ndifuza kuzobona ubwena abagororotsi barangiza ndifuza kubona iherezo ry'abagororotsi. Rero no munsi n'amashimwe manini mu mutima wanje kuko naribonye. Yesu nashimwe. Muvuga muti mbe waribonye mu buryo buki? Amaze kuja muri Canada muri kuno kwezi nyene guheze narafashe umwanya ngira namusenge ndafata ijoro ndagenda senga Imana mugabo ngisenze ndavuga Imana muramire mu bikorwa rero muri Canada gatoya hari umuntu ameze nk'umbika amaso mbona umuntu akayangana cyane nk'inzahabu mbona araje baje guhura na Mutama baca bagwana mu nda. Yesu nashimwe. Uwo muntu ndagira ubwoba numva ubwoba cyane ndamubonye ko yari ateye ubwoba yari afise isuku kayangana ntigeze kubaho mugabo cyamva ngaho ngira Imana Mana ngira imbabazi ndasavye imbabazi Mana kumbure senzo gutariko Mana ndasavye imbabazi nagiye gutahura mu nyuma yuko Imana yaza yambara abaje kumujana kuko inyuma y'imisi ibiri gusa urugendo rwe rwaciye rurangira. Yesu nashimwe. Nk'uko rero nabisavye Imana rero ni Imana ndifuza kubona iherezo ry'abagororotsi ndifuza kubona iherezo ry'ababaye abahizi mu kwizera. Ikigira kabiri novuga Musa afata urugendo agiye muri Canada nivyukuri yatubwiye ati murasigara murasengera Imana yavuye ngari kwa Mungu kuwa mbere mu gitondo turavuga tuti reka tugume ngaho imbere y'Imana n'ubundi twari babiri tumusengera Imana umuvyeyi Mutama azoshikira neza amahoro reka tumurebe turafata akanya turasenga Imana mugabo saa 11 tuvyutse muri ico gihe harabayeho nyamugigi bikomeye uwo turi kumwe arambarira ati harakoretse ikintu iyi nyamugigi Imana yijana. Yesu nashimwe. Ico rero caranyeretse ko ari kimwe mu iherezo ry'abagororotsi kuko na Yesu mu kurangiza isi yaratigise. Yesu nashimwe. Yarumvise ububasha buhambaye. Ikindi kigira kabiri ikimenyetso mu mbabare kumbure ndagendereza
ari muri airport y'i Toronto arambarira ati dusengera Imana ubwira kabiri indege zose zo muri Amerika zahagaze zo muri Canada zahagaze kuko icyo gihe ashitse Toronto indege yajemo niyo yabaye ya mbere iya nyuma mu ndege zaguye muri Canada kuko kuva ku isaha ya 6 kugeza ku isaha ya 9 habonetse ubwira kabiri bukomeye cyane mu gihugu cya Canada. Yesu ashimwe. Kubw'ibyo byatumye rero leta ya Canada ivuga iti nta ndege ubwira kuguruka kuva isaha 6 gushika isaha 10 ubwira kabiri bwarangiye isaha 9 aho twari imbere y'Imana. Nicyo cyarampaye ikimenyetso kuko nari narasenze Imana uzume kubona ubugeni abagororotsi bapfa, uzume kubona iherezo ry'ababaye abahizi mu kwizera. Yesu nashimwe. Ibyo n'ibimenyetso kumbure mbere nahigeje kwa Mungu ashitse ku kibuga cy'indege Bujumbura abagendeje ukwezi kwarazanye uwundi muco, kwarazanye umuco atari uwabo kuko wewe ukiba cy'indege kumbure yagiye guhashika amasaha saa 11 ariko mu ijoro hari ikimenyetso cyabaye ku kwezi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero nkiri ntahe mu kurangiza hari ijambo yarangirije, ijambo yakunda, ijambo nk'uko abandi bakozi b'Imana bagitangiye imbere bagiye bavuga ijambo ry'imbabazi. Avuye muri Canada mu kwezi kwa kabiri ashitse ngaho imbere y'ishengero ry'Ikiremba yarahagaze gatoya n'umusore we yavuze ati ishengero ry'Imana, bakozi b'Imana dukorana, muryango bana wo mu rugo ndasabye imbabazi. Yesu nashimwe. Iryo ryabaye ijambo ryari muri we. Hanyuma nyine ari muri Canada ku munsi wa 6 w'ishengero hari igikorwa gihambaye umwungere Samuel yamufashije mbere no kuvuga nicyo cyabaye cyo kumujabuza kandi Imana hi Pastor umwungere Samuel imuduhezagire cyane icyo kintu yakoze cyo kuzajabutsa umuvyeyi wacu, umuvyeyi w'ishengero. Yahagaze imbere y'ishengero heje ugana na Samuel aravuga ngo ijambo ry'imbabazi mungirire imbabazi. Yesu nashimwe. Murazi neza sindabarusha Bibiliya ariko ijambo Yesu yarangirije ku ijambo ry'imbabazi. Mbega niko baharire icanyuma mbere na Stefana nyine muravye mu ijambo yarangirije ko Mana no baharire ijambo ry'imbabazi ijuru ubwo nyene rica riruguruka. Yesu nashimwe. None rero nabonye intumwa zaje ziva muri Canada, jewe personnel makwizina ry'iwanje nimwasubirayo muradushimira umwungere Samuel igikorwa yakoze kinini cyo kumujabutsa. Imana imuduhezagire. Mugabo sinabonye byiza mu itonde cyangwa nabonye byiza, nabonye Samuel ahagaze imbere aje gusenga Imana, nabonye ahagaze imbere y'uruzi, mugabo hakurya ya Nyaruzi hari korale nini iri kwira muri rimwe. Yesu nashimwe. Sinovuga ngo nejo canke hirya yeje agiye kujabuka ariko umwungere Samuel agiye kuzojabuka. Yariko araririmba indirimbo ntashoboye gutora ariko iyo ndirimbo yavuga amaraso, ijambo ry'amaraso ryaza kenshi, yari n'indirimbo y'ikirundi. None rero nukuri biraboneka ko umwungere Samuel ibikorwa yakoze sivyo bigiye kumujabutsa ariko Imana igiye yaraturanije amaraso yaciye agiye kuzojabukiramo n'amaraso ya Yesu. Yesu nahabwe icubahiro. Nuko rero kumbure n'agace turaganira ibindi Yesu ko azoza araduha ubuntu ariko ndashimira Imana gushika ngaha, ndashimira ishengero rya Canada nk'umuryango
n'umuryango n'ishengero muri Canada barafatikanije muri ibikorwa bininiya byo gushikana hano uyu mubiri umuvyeyi wacu. Turashimiye umunsi wa Mungu n'umunsi w'Imana, ishengero ry'Ubujumbura batwakiranye iteka mu buryo bwo guherekeza nk'uko turiko turabigira iminsi y'umuvyeyi ya nyuma. Namwe mwese bariko barakora ibikorwa vya mwenuko ikiremba iri teka ringana kurya nuko hari habitanze kandi bakabikora urukundo rwo mu mutima. Yesu nashimwe. Muri uyu munsi rero turiko turasezera umuvyeyi rya nyuma. Mukuri murabizi ariko turi mu muryango yaratugeze, twamubonanye ubuzima bwiwe ari gusenga Imana. Ubuzima bwiwe nta kindi yirata gusenga Imana. Mbere twamubona kenshi no ku mavi ntiyaragifise, ntiyari nk'uko abandi bameze kuko yapfukama kenshi. Uravye neza n'ipantaro ziwe zatangura gusaza ku mavi. Yesu nashimwe. Ivyo tubivuga nk'ababibonye, hanyuma batugendeye kenshi muri wacu ahantu hose mu masaro no gushika mu cumbi wiwe haba hari amatapi, bakaba bagira ngo ni ubwiza bw'inzu ariko ni ubwiza bw'uko yapfukama hageze muri nyanzu. Ntiyagura amasaro meza zigasaro minisitire oya, ariko twagendanye nawe kenshi. Abonye ahantu badandaza akarago umutima wacu usabuka, reka tukagure tuzogasasa tugapfukamirwa. Ubuzima bwiwe bwaruga gusenga Imana. Yesu nashimwe. Nuko none munsi rero Imana izodufasha uko niko yatureresheje gusenga Imana. Hanyuma umuryango nukuri twese asize yaradusohoye twese dufise ingo. Imana nemuhezagire. Yaratwigishije amashure twese turonka amadiplome, turafise uburyo twibeshejeho, ariko hari ikintu namvuge ikiruta vyose diplome yaduhaye yaratweretse Imana. Yesu ashimwe. Niko Imana yarayitubwiye ku matwi, turayizera ku matwi. Muga ntiyakoze ico gikorwa conyene, ariko yaradufashe ukuboko aratwereka Imana. Rero turabantu twabona Imana. Yesu nashimwe. Yadukoreye igikorwa kinini, ndabisubiyemwo kiruta amadiplome canke ibindi. Yaratweretse Yesu. Si Yesu twumvise ku matwi, ariko twaramwiboneye. Yesu nashimwe. Nuko rero mu kurangiza nukuri nk'umuryango bavuze ibikorwa byinshi yakoze, nuko yari ameze niko, ariko ibikorwa byinshi yakoze turashimira abakozi b'Imana bamubaye hafi. Nta muntu yakora ibikorwa bingana hariya mwumvise adafise abamutera amaboko. Abakozi b'Imana bakorana nuko baronka, nuko bamutaritse amaboko, nuko batigeze bamwopoza. Byaramuhesheje gushika kure mu buryo bwo gukora ibikorwa bishingira intahe ukwizera. Ndashimira abavukanyi, ndashimira igihugu, abarongoye intwaro. Yari umuntu yafise umutima wagutse. Abarongoye intwaro bari bafise ikibanza muri we. Abana mu muryango, ishengero, abakozi bose bari bafise ikibanza muri we. Yesu nashimwe. Mu kurangiza nivuye inyuma nk'umwe mu baserukiye abana tuvukana, ndashimiye umuryango, ndashimiye abana tuvukana, ndashimiye baramu bacu cyangwa abakuru biwe, abakazana biwe. Nukuri mubare gatoya kuva mu 2005 umupfasoni wiwe canke mama wanje yararangije urugendo. Kuva rero mu mwaka wa 2006 gushika uyu munsi arangije atamupfasoni afise. Muko Imana mu kwakira mama wanje canke umupfasoni wiwe yari yatwaye ati uyu muntu twarabanye neza mbere nk'umumarayika, none nanje umuntu ndabarazi uyu muntu mukamutarura amaboko mu muryango
ivuga gutuma azorishobora neza. None rero biraboneka ko abavukanyi abakwe n'abandi bantu bakuze ku mutima nukuri twarabaye mu kibanza ca mama turamutema amaboko n'umutima bikunze duhurije hamwe. None rero ndabashimiye nk'abavukanyi ariko namwe byo muraziga ibitsibo imbere y'Imana kuko icyo gikorwa mwakoze. Mu kurangiza Samuel musubiye muzomudushimire igikorwa yafashije cyo kurangiza cyo kujabutsa umuvyeyi. Imana nibahezagire.